tugenda tukavuga inkuru nziza. Igihe tuhagaze ngaha imbere y'ishengero ryayo tuvuga inkuru nziza, atariyo kwanduzanya, atariyo kuvugana nabi, atariyo kuvuga ibyawe. Imana ishaka ko tuvuga inkuru nziza yayo. Haleluya, haleluya. Niryo jambo mwene data nakuzaniye muri kino gitondo. Iryo jambo naryo turikura mw'ikete ya Yohana ya mbere mu gice kigira kabiri duhere ku murongo wa 3 tuvugane kuri umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 n'uwa 6 twumvire ico Imana itubarira. Muce munkundira shengero ry'Imana ndabakire muri ayo majambo muzoba mukoze. Imana iduhezagire muri ayo majambo dusanga muri iri kete. Abasenze muri Katolika muzosanga bavyita mu ibaruwa ngo rya mbere ngo rya Yohana. Reka twumve ico Imana itubarira. Umutwe w'amajambo uravuga ngo cerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira. Pasiteri Yundi wamaze kurasha. Reka usoma ayo majambo. Turasoma icete ca mbere canditswe na Yohana igice kabiri guhera ku murongo wa 3. Icerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira no mutwe w'ijambo. Amen. Amen. Iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Haleluya. Oya mukozi Imana sigirigire ni kwa. Iki nico kitwereka, iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Haleluya. Ikitwereka ko tumuzi Yesu Kristo nuko twitondera ibyagezwe nawe. Haleluya, haleluya. Nuzovuga ngo uramuzi utitondera ivyo yakugeze gukora. Haleluya, haleluya. None umwana yovuga ngo arubaha se atemera ivyo yamutegetse. Ahubwo ngo nubaha papa atemera ivyo se yamubariye. Ntibikunda. Icyerekana rero ko tumuzi Yesu Kristo nuko twitondera ivyo yageze, ivyagezwe vyiwe. Haleluya. Ndabifuriza kwitondera ivyagezwe nawe. Haleluya. Ndabifuriza bene data, iyo turi ngaha, iyo tutari ngaha, ntiturabe ngo ntitubonana, turabe gusa ko tuzi ko twitwa abakristo mu kubigendera nako no kugendera mu byagezwe na Yesu Kristo. Haleluya. Tubana Kane, uvuga ngo ndamuzi nitondera ibyagezwe byiwe n'umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Haleluya. Iyo uvuga ngo ndazi umukuru w'igihugu bakakubaza bati ninde, ukaba utiyuka ko ari General Ndayishimiye Evariste, none wovuga ngo Umurundi, wovuga ngo Umurundi, wovuga ngo urazi umukuru w'igihugu c'Uburundi utazi ko ari General Ndayishimiye Evariste. Ntacyo wobutse, ntawe wobutse. None wovuga ngo ni Umurundi utavuga uti igihugu c'Uburundi kiri impande y'ici Tanzania n'ici Kongo n'ici Rwanda, hanyuma hakaba ikiyaga Tanganyika impande y'igihugu c'i Kongo, aho uri Umurundi. Icere
ushaka yuko umuzi nuko ugendera ibyagezeho byiwe kandi ukagira ukuri kwa Yesu Kristo muri wewe. Aleluya, aleluya. Gatatu, ariko witondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Aleluya. Nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagenda. Amen. Wicare mugenzi, wicare mukozi w'Imana. Aleluya. Uvuga ko ahora muri we, ahora muri Yesu Kristo, akwiye nawe kugenda nk'uko Yesu Kristo yagenda. Aleluya, aleluya. Yesu Kristo niwaba uvuga ngo mpora muri we, gerageza ugende nkawe, kandi yavuze ngo ikizokwerekana ko muri abaje muri urukundo muzogirane. Aleluya. Ndabifurije urukundo muri mwe. Amen, amen. Ngo tugende nk'uko yagenda. Aleluya. Tugende nk'uko yagenda Yesu Kristo. Uwo nawe yagenda mu kwishisha bugufi. Uwo nawe yagenda mu rukundo. Uwo nawe nta macakubiri yari muri. Aleluya. Mwene data ndakwifuriza nk'uko Pawulo yabivuze ngo tubicete gisomeka, ndakwifuriza